Tuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro muri kumwe na jewe Jean Christophe Mugisha turi kumwe n'umuhuze bikorwa runani rw'abanyagihugu y'uware ntetsamwe neza Union pour la renaissance de la nation urwo runani rw'abanyagihugu rukaba rurwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Benantungwe nayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi akaba ari nawe yerekanye ubwa mbere inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka wa 2022 yerekanye kandi aho Imana yaremeye umuntu wa mbere akaba ari naho haherereye itongo rya Edeni na Kushi. Nyine yashize habona idondo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari byo Burundi, Kongo, yani intwaro rusangi, Tanzania, Rwanda na Uganda. Apotre ndagwaye ikaze muri kino kiyago. Urakoze cyane ndakuramukije kandi ndaramukije n'abarundi batwumviriza ndetse n'abazotwumviriza ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu Burundi ikibazo c'ibitoro cabuze inyishu. Evariste Ndayishimiye yavuze kuva kera ko yacifatiye mu minwe ariko niho caciye gitangura kubura kurusha. Nta minsi heze yabwiye abarundi ko ico kibazo kigiye kurangira ko amato yuzuye amamiliyoni y'amaritiro y'ibitoro ari mu nzira. Abarundi bararindiriye amasahira mu nzira. Ivyo bitoro n'ubu ntibirashika. Amakuru avuga ko vyoba vyarahagaritswe n'ababizanye kuko leta ya CNDD FDD itarishe. Apotre Benantungwe nayo ukora ubusesanguzi ico kibazo c'ibitoro koko ninde agifise mu minwe? Urakoze cyane urumva ikibazo c'igitoro mu Burundi cabaye akananira abahinga kubera ko ico tuzi kuva kera narindi hariho abacuruza ibitoro mu Burundi basanzwe bikura hanze bakabizana bafise ama station hanyuma na rimwe no mu gihe cyambarugo ibitoro mu Burundi byigeze bikena. Hariho inzira zishoboka bacishamwo igitoro kubera imibanire myiza igihugu cyari gifitaniye n'ibihugu bihana urubibe. Rero ikibazo kijanye n'ibitoro kuvuga ko kibuze mu Burundi ntikibuze kubera ko atagitoro kihari, ico ni cambere kuko igitoro kirahari mu karere k'ibiyaga binini, igitoro kirahari muri Tanzania, mu Rwanda ndetse no muri Kongo. Bivuze yuko ntibabuze aho bagicisha, ahubwo igitoro kibuze kubera inyungu za bamwe mu bantu bakomeye mu Burundi. Igitoro kibuze kubera hashobora kuba hariho amatati hagati y'abari basanzwe bakigurisha mu Burundi hamwe na leta irongowe na Evariste Ndayishimiye. Nkibaza ko hariho ibintu umuntu atabanza gukoresha n'ubwenge bwinshi kuko igitoro mu Burundi Prestige nishira hamwe ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ricuruza ibitoro ryavutse mu gihe Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi. Hanyuma iryo shira hamwe kubera ko bashaka amafaranga y'amanyamahanga amadolari, igitoro baragishora muri Kongo kugira ngo baronke amadolari. Hanyuma igitoro gihera ngaho rero kibura. Hari ibindi byabaye byinshi bitari bike mu Burundi. Abari bagize isoko ryo gucuruza ibitoro mu Burundi bari bafise cyo twita conseil d'administration icuruza ibitoro mu Burundi. Benshi baratswe ububasha bategeka kugurisha imigabane yabo kugira ngo bihabwe bamwe mu bakomeye bo muri CNDD-FDD. Ibyo byarabaye abantu benshi ntibabizi. Hanyuma ishira hamwe ryagurisha ibitoro Interpetrol mu Burundi ryakorana n'umuhisi Petero Nkurunziza hamwe na General Bunyoni bo na Gikwete. Rero Evariste Ndayishimiye kuko yaraza hari amafaranga ashite ku butegetsi yaciye rero ahagarika Interpetrol kuzana ico gitoro ndetse abaka n'ibikono canke ibigega bishikiramo ibitoro abiha Prestige no kuvuga ishira mu ry'umutambukanyi wiwe. Naho rero haci hatangura kubaho ingorane z'uko ibitoro biboneka mu Burundi kuko ibitoro biva muri Tanzania niho bica. Hanyuma Gikwete afise uruhara rukomeye cyane mu bibazo bijanye na kano karere cyane cyane mu Burundi. Naho rero mvuga ko ibibazo byatanguriye kuvuga rero ufise ikibazo mu ntoki c'igitoro
si uwo mvuga niwe yivuze umushinga ntahe Barasi Ndayishimiye yavuze yuko ikibazo c'ibitoro ahagurutse acifatiye mu ntoki atagitoro kizosubira kubura. Rero nta kindi umuntu yokongeraho niwe aboheye amaboko mugongo kubijanye n'igitoro. Numva rero nta wundi muntu abazi ivy'igitoro, kandi si ibyo gusa, ubundi ubuzima bw'igihugu bubazwa umukuru w'igihugu. Murakoze. Apotre, mbega ko Ndayishimiye wewe umengo abo bantu babuze ko ibitoro vyinjira abazi iko ataca bakora ko kandi abazi no kubera iki? Ni ikibazo gitwengeje kuko ubwiwe Barasi yarivugiye yuko hariho umuntu yatelefonye abuza ko bazana ibitoro mu gihugu. Ubwa mbere bwo umuntu ashobora guhamagara abantu bacuruza ibitoro kugira ngo bizane mu gihugu ntashobora kuba ari umunyagihugu asanzwe. Kuvuga ko ushobora guhamagara abantu bazana ibitoro bagahagarika kubizana, ndakeka ari nko mu bantu babiri. Ubwa mbere yoshobora kuba ari nk'umuntu atwara nk'ubushikiranganje bw'ubutunzi, ministre wa finance, kubera ko ari batanga amafaranga abwiye abantu yuko ico gitoro n'abazokizana atamahera bazoronka, kubera ko bazi ko ari we afise finance ari batanga amafaranga, barashobora gutinya kukizana bakavuga bati nitwakizana ntituzokwishurwa, hanyuma bakaca bakizana. Ivyo birumvikana. Ubwa kabiri uwundi muntu nutwara leta, no kuvuga umushikiranganje wa mbere. Umushikiranganje wa mbere abwiye abantu ko ico gitoro baraho kizana kubera yuko batazokwishurwa, kubera ko atwara leta babazi ko atamahera ariho. Ico gihe rero nibaza yuko abo bakizana bashobora guhica bahesha, bakabona yuko ibyo uwo muntu ababwiye ari iby'ukuri. Aho rero tuvugisha ukuri, Barasi Ndayishimiye nyine ubwo yarivugiye yuko azi umuntu yabujije ko bazana igitoro mu Burundi, yamarika arabivuga ahantu hose aciye mu banyagihugu. Aho rero nkavuga nti iyo yari kuba ari umushikiranganje w'ubutunzi yari kuba yaramukuye, yari kuba yaramuhagaritse. Nta muntu yobuza igitoro ko kiza mu gihugu ngo abandanye akorana n'iyo leta. Nkibaza yuko atari ministre wa finance, kuko iyo ari kuba ari ministre wa finance yari kuba yaramuhinduye. Uwo tubona rero yahinduye ni Bunyoni, yabaye umushikiranganje wa mbere, ubu apfungiwe mu ibohero rikuru ry'Igitega, mu ibohero Igitega, yaramuhagaritse. Ariko ivyaha bamwagiriza urabona ko bidafasha. Je nkibaza yuko yanka kumuvuga mu izina kuko yobangira ngamukomeje cyangwa sinzi igituma yanka kumuvuga ngo babwire abanyagihugu iryo zina ry'uwo muntu yahagaritse ibitoro. Ariko ndiyumvira ko ashobora kuba ari Bunyoni avugwa muri ico kibazo kugira ngo yerekane yuko uwo muntu akwiye gucibwa ahubwo gupfa. Niyo mpamvu bamuciriye umunyoro wo guherayo. Hanyuma impamvu mvuga ibyo, ufatiye ko Bunyoni yakorana na Gikwete vya hafi, kandi amakuru umuntu akura hirya no hino akaba avuga yuko Gikwete canke leta ya Tanzania yasavye Barasi Ndayishimiye gufungura Bunyoni. Nibaza ko ivyo byose rero bishobora kuba ari uruhererekane rwavyo. Nkavuga yuko asanga ari Bunyoni yabikoze. Bunyoni arakomeye cyane, mu cyo gihe Bunyoni yabakomeye cyane kuko abwira abantu bakorera mu gihugu atigira bakabigira. No kuvuga ko hoba hari ikibazo gikomeye cyane hagati y'umushinga ntahe Barasi Ndayishimiye, hagati ya Barasi Ndayishimiye na Bunyoni, kubera yuko hoba hari ikibazo gikomeye gishobora gutuma mbere n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD butimbagara. None baba bamurusha inguvu? Abo bantu bazo bamurusha inguvu. None igituma baba bamurusha inguvu urumva nari mpejeje kubivuga, asanga bavuga bati gitoro ntimukiza nta mahera ariho ntimuzokwishurwa, hama gitoro ntikize. Mu mukuru w'igihugu agavuga ngo gitoro kigeze mu bwato kiriho kiraza ngo miliyoni menshi y'amaritiro y'ibitoro, hanyuma ntikize. Urumva uyu muntu adafise inguvu nta kibazo umuntu yobaza. Uyu muntu arakomeye kuko urumva arashobora guparaliza ubuzima bw'igihugu bugahagarara. Kuko ari igitoro, igihugu cubakiye ku gitoro. Igitoro kitakiriho mu gihugu ibifungurwa birazimba, abantu ntibiyunguruza, abantu bico biyunguruza ku mahera menshi cyane. Nkuno munsi ufata taxi uva muri ville uja mu Ngagara ukongera ugasubirayo ni ibihumbi hafi 100. Urumva none we wumva uwo muntu adakomeye gusumba leta. Ahubwo uwo muntu nibaza yuko
bari bakwiye kumwiyegereza kugira ngo ntabakure, kuko nibatamuyegereza ashobora no kubakura ku butegetsi. Uyo muntu asomvye inguvu president ninde? Abantu benshi bakeka ko bari Marshal Bunyoni. Urabona Bunyoni bamugira ihohoterwa ntazi uko rivugwa, hageze ko bamufata bamwise ko ari general, mugabo baheruka kumuha ipete ifise ububasha bungana n'ubwa Marshal, ariko hageze kumufunga ntibiyumviriye ko iyo pete ifise, baciye bamushira ku ya general, iyo hindi bimukura kuko amaze kuba Marshal cyarazira, ntibashaka no kumufunga, cyarazira bashaka kumufungira muhira, bashaka kumufungira mu rugo iwe bakamufunga icamaso, ariko baciye bamwita rero ko ari general kugira ngo byore ko bamufunga. Nibaza rero ko ashobora kuba ari Bunyoni, kandi urabona yuko urubanza bamuciriye bivanye n'ibyo bamwagiriza rudahuye n'ibyaha bamwagiriza. Nibaza ko ari we, naho atabigera bivuga Varese Ndayishimiye, ibimenyetso bihari biravyerekana. Apotre Benantungo nayo, mbega turangiza kino kiganiro hokogwa iki kugira ikibazo c'ibura ry'ibitoro gitora inyishu irama? Ariko muratwiza abarundi nama ariko ndababwira ikintu cokorwa mu Burundi kugira ngo amahoro aboneke, kugira ngo ubuzima bw'igihugu busubire kuba ubuzima ku barundi bose, nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubaho. Ubwo rero niyo mpamvu twamaze turavuga tuti Varese Ndayishimiye natanga imihoho canke barundi bamusubiriza, canke naho niyo bitaba ivyo abarundi babone ko hageze yuko bava ku butegetsi tukabakura ku ntebe yago, kuko igihugu carabananiye gutwara. Ikindi ca kabiri nobabwira nuko igihugu kigomba gukira canke iyo ubutegetsi bugomba kuvaho, bakora amakosha menshi badashobora gutorera inyishu. Iyo rero bamaze gukora amakosha menshi badashobora gutorera inyishu, ico gihe abanyagihugu baca baruha bagahaguruka bakabakura. Nuko bigenda. Mbere ndababwiza ukuri ko no mu minsi iri imbere muzobibona bagiye gukora yandi makosha menshi cyane, bagiye gukora amakosha menshi cyane azotuma abarundi bose baruha, hanyuma bahaguruke babakure. Urabona nk'iki cyo kurungika abasirikare hanze muri Kongo, ata amasezerano ahari, bidaciye mu nama nshingamateka, abasirikare bakomerekeye canke baguyeyo ku rugamba kuri iyo ntambara bajanywe na leta, ntaco babwira umuryango, nta ndishi y'akababaro. Ubundi nk'ibi bintu bijanye n'abasirikare batwawe muri Kongo kugwanirayo, urabona ko biteye agahinda. Babatwaye babivye kuko ntibigeze bacisha iryo tegeko mu nama nshingamateka, naho nakarere batari kuvyanka. Ubu umusirikare akomerekeye muri Kongo kaba kameze n'ingoma, no kuvuga ngo agomba pfubira muraba n'abapfa nta na kimwe umuryango uharonka. Ivyo rero no kwerekana yuko amakosha ari karaguye nko mu gisirikare, amakosha bafise barayakwije, kuko abasirikare n'abagiye kugarukana amahoro muri Somalia usanga agahembo kabo bagatwara bakabahana umwaka wose n'utwo babahaye bemereye kubaha, ugasanga rero babarenganya mu buryo bwose. Rero nibaza ko amakosa nko ku basirikare, amakosa kubigisha, amakosa ku baganga, amakosa ku bacuruzi, muraza amasoko bama baturira bagaca bavuga ngo bishakira ngo iterambere, nk'isoko rya Bujumbura murazi ko witwa Ndoyimana gitwara ubushikiranganji bw'hagati mu gihugu yavuze ko isoko ya Bujumbura hiye kugira ngo hubakwe kijambere. Ibyo bintu byose urumva nk'ama domaine nka yose agize ubuzima bw'igihugu yose bayakoramo amakosha, ahantu hose bahakora amakosha. Rero ayo makosha ndagenda babwire ngo ni makeya ubwireranije n'abagiye gukora, ahubwo mu minsi iri imbere bagiye gukora amakosha menshi azotuma abarundi bashishwa bashegeshwe, hanyuma haboneke ingene bashobora kubakura. Nibaza ko rero inzira yuko amahoro aboneka, yuko igitoro kiboneka, yuko iterambere riba kuri bose bidakumira, nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhava. Sivyo gusa erega nagenda babwire yuko ubutegetsi bwose mu gihe buba bwarashesha amaraso bwakoze ihonyabwoko, nta kindi kintu na kimwe kiriho bokora kugira ngo amahoro aboneke batavuye ku butegetsi bwaje bategereza kuja. Ni kuvuga ko CNDD-FDD bategerezwa kuja aho bakoreye, kuko bakoze amahano, bica abanyagihugu, bica abana, bica abakecuru, bica abantu bose, biba abantu bose bafise ibintu batashobora kwerekana aho babikuye. Ivyo byose ni ibyaha bibereka aho botumbera. Niyo mpamvu bona ndabatera igere kugira ngo ntibashobore gufatwa, ariko barabesha bazofatwa. Ntimwabonye ikete cyo bundi twashize ahabona Varese yandikiye Bunyoni akiri premier ministre, mwaribonye aho avuga ati habaye amasezerano hagati y'u Burundi n'u Rwanda
abasendedefudede bamwe bamwe n'abafrodebo boca bafatwa ku bya jenoside yo mu Rwanda. None mwibaze yuko batazofatwa bijya n'umwanya, bijya tubiha umwanya. Umucamanza mwiza n'umwanya, umucamanza mwiza n'umwanya, kandi umwanya ntuhusha. Rero batera igere bimbe bakinde bagaramye, nta kintu na kimwe kizobuza badafatwa. Ahubwo jewe ndibo no kwitanga, nibitange bacibwa imanza hakiri kare, bareke kwiga baruhanye, kubera haji ibyabo byaraheze. Yego ubutegetsi bwabo ntibukihari, ubutegetsi bwa CNDD-FDD busigaye kwizina ajya bwarangiye kera. Iyo umaze kwica abantu kanka gukorera abantu neza, Imana ubwo butegetsi yamaze kuburangiza. Nta butegetsi bwa CNDD-FDD buhari, ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaramaze gukombogwa. Imana yaramaze gusesemwa n'ibyo bakora, amasengesho bakora asesema Imana, twarabivuze mu biganiro gushize. Amasengesho bakora nayo guhamagara Imana kugira ngo irabe ibyaha nibibakorera abarundi, amagorwa abarundi bagowe, ngene bicu, ngene bishwe n'inzara. Hanyuma rero gacigira umwete nayo wo gukura ubwo butegetsi. Burya butegetsi rero yamaze kubukura, ababizi barabizi, burya butegetsi nta buhari, ahubwo bitegurire ibikurikira. N'ahandi ingoma ya CNDD-FDD yagiye kera, bicaye mu ntebe bazisezera. Rero nta kindi gikenewe atari gukura ku butegetsi CNDD-FDD kugira ngo amahoro aboneke, ubuzima bw'igihugu busubire kuba ubuzima bw'igihugu, kuko uyu munsi igihugu kibayeho nabi kurusha igihe cyari muri ambarugo. Murakoze. Apotre Benantunga nayo reka tugushimire ku busanguzi ukoze hano kuri radio televiziyo Inkinzo. Dushimira mwebwe mwese mwabanye natwe mwadukurikiranye, turanabashimira ko mwakoze subscribe sabone hano kuri radio televiziyo Inkinzo. Ijwi ry'ibiyaga binini namwe mutarayikora tubararikira kuyikora kugira muzobone natwe mu biganiro bikurikira. Amore bana bane namwe mugire aho mwubahwe. Murakoze.